samoya igutanze utarataha uzorari yuri ivyo abayabaga ntibabikunda bakunda mu biganire amategeko muyaganire nawe agira ico aterera ntaba ari umwana mutoyi kandi ntaba ari n'umuntu akuze nico gituma unamwise ngo ni umwana yumva bimutsitaje cane ivyo bintu biriko birahinduka mu mubiri wiwe amahormone aba ariko arakora cane vyafekta no ku mico yiwe rero iyo abavyeyi batabitahuye hari abibaza ati mwana wanje arasaze mwana wanje baramuroze mbega ko kahora gatekereza byagenze gute ari umukobwa ari umuhungu aba yifuza kubana umwanya munini n'igitsina badahuje yego ukiri butoyi bugifise imyaka 7, 8, 6 yari udukobwa gusa agahungu kakaza muri groupe yatwo barakirukana kagahungu kamwe mu bakobwa 100 agenda bakakirukana agakobwa uko nyene kagiye mu bahungu bakakirukana ariko iyo bakwije iyi myaka ya 11 12 kuduga binje mu myaka y'ubuyabaga ntabagishaka rero ko barirukana ahubwo abayumva yogendana n'agakobwa yo kwicarana nako iyo hindagurika umuntu yarakunda abakobwa gusa cyangwa umuntu agakunda abahungu gusa bakabashaka aho badasangiye ibitsina ndibaza ko nta kintu ho bishi bakura amada bagakwanda bakiri bato kuko ntavyo bamenyereye undi muco uranga ababayabaga ngo nabantu bashaka kwigenga bashaka kwipangira imigambi yabo muri make ntibakunda amategeko nibaza ko badakunda no gukubitwa oya kuko urumva yuko umuntu yamaze kumva ngo nawe ari responsable arakuze akeneye kugishwa inama we nawe ukazana igiti n'amategeko ameze nk'icuma umva ko mutohoje Imiyabaga iba yumva yuko mu bijuju vya mbere bibaho n'abavyeyi babo akumva yuko umuntu afise ubwenge agezweho ari wa mugenzi wiwe urunganwe rwiwe